turetse n'ivyo warabonye igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi ntabwo ari igisirikare cyo gushira ku mashi ni igisirikare kabisa gikomeye cyerekanye ko baba mu ishamba bajya basirikare ubundi ngo abasoda bazi icyo bakora ariko kandi bafise n'ibikoresho byo gukoresha bifise yani hahandi nk'umurundi wicara ukikomanga mu gatuza ati ariko nagiye mbona bamwe bavuga ngo nire twari twatiye bijya bisirikare ngo n'abasirikare ngo ntibavuga n'ikirundi ntiwibuka mu myaka iheze mu minsi iheze muri Kongo abantu bamwe bavuga yuko igisoda cy'u Burundi kirundi gikabasoda babatutsi ngo kugwana yo gusa ngo kugira ngo abari bo bapfa urabizi yuko Kongo yahora ifatwa amezi 8 amezi 9 bikaba biraheze uyu munsi novuga yuko ibintu bitagenze nk'uko vyahora bigenda hanyuma ukurikiranye politike y'akarere abahora bakora ivyo bintu uyu munsi nimba bariko barafatirwa ibihano urabyumva bakababwira ati mwebwe ntitubemera muri njyajya muri mirizi muri babi mukora ibibi aho onye no kubwira yuko harimo politike ya Evariste Ndayishimiye nagira ndakubwire yuko ataragashimwe kiwe nkawe wenyene kajya n'agashimwe k'abarundi kuko wumva ninde ni mama Burundi mama Afrika gashireko so mama mugira neza Yes, hello guys, turabona cyane mwebwe mwese mundurukirana bari mu Burundi hanze Burundi ni mwaramutse ndamwiriwe biravana umwe wese naho ahereye. So my name is John Mabu, turakora subscribe no bikore kugira ngo ibintu bigende gute bigende neza cyane. No munsi turi kuri Emotion TV, turi ku Mugwa Media, turi kuri Linkaren alu Komenda BT. So nakiriye Mr. Abdul Uwimana, karibu bro. Asante sana bro. Meze neza boss. Na mahoro kabisa bimeze neza gose. Ndabona ibintu ni sawa cyane. Umva nta mwidogo nta ndayumujinya no buryohe gusa ya. Kabisa we utegure gute kugenda kwakira mama Burundi? Ubushime bwiwe bubiri agiye kuronka kamwe ko mu Bwongereza akandi kanasiyozi. Hano twese turaba tuzoba turi maso dutegerezwa ego ni lazima kabisa kuko rijya ubwa mbere ho nagira ndakubwire yuko ataragashimwe kiwe nkawe wenyene kajya n'agashimwe k'abarundi kuko wumva ninde ni mama Burundi mama Afrika gashireko so mama mugira neza mama mugira neza nimba rero ari mama Burundi c'est-à-dire que ako gashimwe n'akabarundi twese ego bisa Abdul mama Burundi amaze gukora ibintu bikora inka mu gihugu cy'u Burundi n'umuntu agiye arakritikwa cyane ariko wewe byamuhaye ingoga kwa dufise umutambukanyi mukuru w'igihugu ashobora kuzana imigambi iterambere nk'ijya amavuriro abakenyezi babuze imbyaro bakashobora kwibaruka ibintu byinshi bitandukanye. We nka Abdul iyo ngabire y'Imana twahawe ifata gute? Mbo ahubwo kuri ico kintu nama niyumvira kubera iki tutaratomera umuntu umwe muri bajya abantu bagize ajya amahirwe kuri aya ma TV ariko tuzobikora kandi hari Imana izobidufashemo na cyane ko bujya ikintu maze kubona mon frère ikintu maze kubona iyo umuntu agize ineza hama ineza yiwe abantu bagasa nkuko bayirabira hirya ntibitera intege cyane sibyo ibintu biba bikogwa cyane mu gihugu cyacu hanyuma kandi byiza ubujya tuba dukwiye kugira uruhara rwo kugira bimenyekana kuko biramotiva abandi bantu nabo kugira neza rero
kuri mama Burundi icyo novuga abavuze ati kuba mukritika n'ibiki mwene wacu hari umunsi n'umwe n'uyu n'umwe urabona abakritika baheba nta na rimwe urumva umuntu yashatse kuvuga iby'iwawe bibi urumva ushobora no kumuha amata akavuga ati ni godoro ibyera akakubwira ati birirabura ni kaburimbo urabyumva so rero abakritika n'akazi kabo hanyuma twebwe igikuru nuko tuba tuzi ibyo umubyeyi ariko agira ariko arakora so hama ikindi naco jewe ndamushimira umubyeyi nuko yagerageje kutumviriza ibyo abantu bavuga aja ku kivi ahubwo wewe akora iki aja ku kivi arakora akazi kandi abo akorera barabibonye sinzi nimba uzi agaciro ko kuvyara agaciro ko kuvyara uri umuntu avyara byoroshe Imana yaraguhezagiye kuko twese nta numwe avyigirira niteka Imana igutera ntabwo ari ukuvuga ngo ubukomeye gose ngo bajya batabyara ngo ngira ngo nta bumugana bumwe bafise rijya niteka uhabwa na Nyagasani sibyo umuntu rero atatewe iryo teka ryo kuronka umwana mon frère muta zina ry'Imana birababaza cyane rumva birababaza cyane umuntu atagiriwe amahirwe yo kwibaruka umwana mon frère birababaza cyane so rero kijya gikogwa cujya muvyeyi hajya abaza agaciro kanini ka kijya gikogwa nibajya bimaze kugirira akamaro abasigaye bo bavuga ko uramaze kubona yuko hajya niyo mpamvu abakera bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika cyane biroroshe kugakura agahwa kari ku wundi kuko si wowe uri kurababara so rero novuga yuko abantu benshi ntibiba bibababaje mugabo bajya afasha babaza akamaro mu bisanzwe biba bigoye aho umuntu ushobora kumukritika mu gihe ariko arafasha uwundi amushima urumva kandi rero nibisanzwe urashobora kuvuma umuntu Imana ikamuhezagira siko biri none so Abdul abarundi bose bateguza kuza bambaye ibitenge byanditse ko mama Burundi Fondation Mugira neza warose igitenge bro bose ndakironka mugabo nibaza yuko ndaza kukironka baza kukirondera kandi niho nzoba ndi ari ugenda kumwakira Razma twereke isi yose ibyiza mama Burundi ariko arakora kubera ko rijya n'iteka bose kajya sagashimwe nagashimwe k'abarundi bose yes ka tugendere kuri nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu wo muvuga kwiki bro nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwa mbere hoho ndakubwiza ukuri ni Sebarundi hama tuvuze ngo ni Sebarundi ntitwibagire yuko hariho abamutaziriye Semakungu hamwe nuko hariho abakritika nyene nkuko nyene hajya isi iragoye mwene wacu abakritika ntibabura mugabo ibikogwa birivugira uvyanka uvyemera ibikogwa birivugira novuga ko Evariste Ndayishimiye gushika kuri uyu mwanya hariho akantu bahora bavuga ngo n'uwankuru kwavu aremera ko gwiruka je ndazi yuko hariho abantu bamukritika mugabo baraba bakavuga ati umutama nawe aradukinye kwera aka kantu aha anye avuniye mu mavi ego numva rero mbo jewe ubwa mbere ni Sebarundi dukwiriye kubaha kuko
ikintu cya mbere nagira ndakubwire mu buzima bwawe, umuntu niyatogwa bigaca mu matora umuntu agatowe, uwo muntu uzumwubahe. Kuko n'abantu benshi baba bazwi n'amazina yabo azwi, mugabo bikarangira bazanye motife, bavuye mu matora bakazana motife yo kuvuga ati twibwe amajwi. Ni ukuvuga ngo ijya intebe y'umukuru w'igihugu ni intebe imwe mu gihugu. Urumva, intebe imwe mu gihugu rero nakubwira yuko niwabona umuntu yayihawe uzumwubahe bro, uzumwubahe. So rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, twebwe nk'abarundi batahura na cane cane icyo ari, nibaza yuko ibikorwa byiwiwe turabizi, kandi nawe ibikorwa afise ibikorwa byivugira ijana ku ijana kabisa. Kuragerageza kudusigurira, twe turakumva neza gose. Nibihe bimwe mu bikorwa President Ndayishimiye Evariste uwo mushimira amaze kurangura mu gihugu? Mbo igikorwa ca mbere jewe nshimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye, icambere nambere kiza imbere y'ibindi nukuntu yiyegereje ugwaruka rw'Uburundi kabisa, n'umujama w'abajene. Ego, hama turetse nka mwebwe muba i Bujumbura usanga muri mu tuntu twinshi, rimwe usanga hari n'utwo murimwo wanashaka tudafise agaciro kanini, mugabo hari abantu abakora mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi, abakora barazi icyo yabafashije. Cyane cyane ndaguhaye nk'akarorero k'umugambi paeje, njya n'umugambi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kandi umugambi wafashije ugwaruka rwinshi. Hariho ugwaruka rwinshi ruriko ruratera imbere muri iyi minsi, kandi imigambi bakoze igahabwa agaciro kandi bagahabwa n'ingurane biciye muri uwo mugambi paeje, iriko iraduga mu myaka iza, bazoba arabagwiza tunga bo ku rwego rwo hejuru canke ku rwego mpuzamakungu. Urabyumva, biciye mu mugambi wa nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Urabyumva, mu kintu citwa paeje kabisa. Urabyumva, aho rero ico nico kintu cambere kabisa je nahaye agaciro mu bintu byose yakoze. Ndabishima muri wa mugambi wiwe wo kuvuga ati umufuko wose ugire uronka amafaranga, umunwa uronka ico ufungura. Ye nimbona kazoza. Rero je novuga yuko kabisa ibikorwa byiwiwe cyane cyane icyo gikorwa ca paeje ico ndagishima. Hama hariho n'ibindi, wibuke ko uribuka stade twari dufise ukuntu yangana, ariko kandi ndakwibutse tutaravuga kuri stade, ndakwibutse yuko iyo stade ubwayo amwe mu mafaranga yayubatse, of course harimo umurundi ku giti ciwiwe, ariko harimo n'amafaranga namba uvyibuka neza, harimo amafaranga yagiye arava mu banyonoye, hanyuma ayo mafaranga banyonoye akabakwa akagenda kubaka kijya gikorwa c'iterambere. Sibyo? Siko bimeze? Rero ico kintu nimba umuntu ashobora kwiba igihugu, hanyuma amafaranga yivye igihugu kamubwira ati ibyo ntivyari gwawe, zana rero tubikoreshe igikorwa c'iterambere ca twebwe twese. Aho rero novuga ngo nico onye ni kintu ndamushimira. Hama rero kuri iyo stade
twari dufise stade mbe burya yakira abantu bangahe bakenya gose ariko uyu munsi ngo twavuga yuko ari ibintu dushobora byo gushima no dushimira indongozi kabisa. Hanyuma turetse n'ivyo warabonye igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi ntabwo ari igisirikare cyo gushira ku mashi ni igisirikare kabisa gikomeye cyerekanye ko baba mu ishyamba bajya basirikare ubundi abasoda bazi icyo bakora ariko kandi bafise n'ibikoresho byo gukoresha bifise yani hahandi nk'umurundi wicara ukikomanga mu gatuza ati ariko nagiye mbona bamwe bavuga ngo nivyo twari twatiye bijya bisirikare ngo n'abasirikare ngo ntibavuga n'ikirundi nane ibi bintu twarabatiye uribuka hari ikiganiro twigeze gukora ku munsi w'amatora ndakubwira nti byagenze gute ngo abantu bamenye yuko amajwi yibwe kandi tutaratora. Urabizi yuko tutaratora ariho abantu bari bamaze gutangaza yuko amajwi yibwe ibyo sinabikubwiye. none gasha bijya bintu ninde yagiye kuraba no kumviriza muri bajya basoda ngo yumvirize yuko ngo batavuga ikirundi urumva mbo dufise abantu ngo ni nkozi ziwacu bakritika muri zo twatiye mu gihugu ca Kongo. Ubwo n'ubujinga mane hari ibintu bimwe tutaba dukwiye no gufata umwanya wacu. Ubundi Abdul cyo novuga hari ikintu kibakeka kurengero gisipoza ko kitanaba ofete image bari bazi ku Burundi bufise ariko byarabarengeye babura uko nabo babisigura urumva wewe wosigura gute ukuntu umuntu yagenda gutira igisirikare none igisirikare nuja kugitira hamukaba ufise umuntu ashaka kugutera nimba umuntu ashaka kugutera byanse bikunze abonye igisirikare nka kijya acavuga ati aha rero bisaba yuko nkomera mu buryo buno ntiwumva yuko uzoba umuteye kuzoza akomeye gusumba uko yari kuba akomeye. None wumva ibyonye hari igisirikare ariyo strategy yo gutira abasoda iyo ntibaho urabyumva bajya n'abasoda b'igihugu cy'u Burundi ahubwo gusa hariho abantu baba bafise ipfunwe ryo kuvuga cyane igisebo cyo kuvuga ati twarasebeje u Burundi mugabo uko bukeye uko bwije ibintu bibandanya guhinduka iterambere rikaza abantu bakabandanya kubaho urabyumva none dukora iki kandi ntituri bureke acagerageza rero kumvikanisha yuko ibyo byose muri ko murerekana atari byo urumva kubera yuko bitabaye harimo ukuboko kwiwiwe atavuze kandi ndabutse ko aba bantu benshi ahanini baba bashaka kubomorera mu gisirikare cyane sizi kumaze kubibona jewe narabibonye ahanini igisoda cy'u Burundi barakigera amajanja nuko basanga cyubatswe neza tutagiye kure ibyabaye muri demiri komye urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana byari ibintu bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu abantu bacanemo babyitirira abanaba babigira ukunuko urumva mugabo byarangiye igisoda cy'u Burundi n'ubundi kibandanije kibereka yuko ibintu atari uko bimeze. Rero twagiye tubibona bavuga ngo ntiwibuka mu myaka iheze mu minsi iheze muri Kongo abantu bamwe bavuga yuko igisoda cy'u Burundi kirundi gikabasoda babatutsi ngo kugwana yo gusa ngo kugira ngo abari bo bapfa rero ibyo n'ibintu novuga yuko igisoda cacu cy'u Burundi cyamaze kure aho cyaramaze kuharengana utwo tuba rutuntu duto gusa nyene tuza abantu ariko nahone abakora ubuntu nk'ubwo nabantu ushatse wovuga yuko n'ubwenge buba ari bukeyi kuko ibyo onye
uri n'umuntu naho uyo ari umwana Ariko, arashobora kubyiyumvira akavuga ati gisoda gicanze ukunye ufata ibatayo ukayishyiramo ubwoko bumwe byashoboka gute ntibishoboka. Ariko kino gisirikare tutanga kukibona kuri Evariste Ndayishimiye simaze ko defile nk'ijya wari bwigere bibona we mbo defile nk'ijya ntayo nari bwabone. Ni ikintu rero cyerekana niyo mpamvu nakubwiye ati ni kimwe mu byo Evariste Ndayishimiye yakoze. Hama kandi akaba ari ibintu byo gushimirwa kuko nimba umuntu kijya gisoda ntabwo ari cya Amerika, ntabwo ari cya Nigeria, kijya n'igisoda cy'u Burundi kijejwe gucungera imbibe z'u Burundi. Bajya ni bene ntare rushatsi, bajya bibera mu mazi no mu ishyamba ubundi ni bene ntare rushatsi bajya hanye baba bacungereye imbibe zose za ntare rushatsi. Kabisa sinzi ko hari ayandi mateka wo so ibikorwa ni byinshi, ibikorwa ni byinshi. Aho onye urabizi yuko mbanze ndakwibutse yuko twibutsa ko kwanza kugeza isaho umwanya ari watwara akarere ka Union Africaine ari Union Africaine nibyo 100% ni wayitwara, ariko si byo gusa. Ibikorwa biracahari mwene wacu. Reka tugende mu karere mu karere novuga yuko politike ya Evariste Ndayishimiye ifise 80% y'umutekano dufise kuri uyu munsi. Urabizi yuko abo hakujya y'Akanyaru mu minsi bari bamereye nabi akarere, bari bakajije bashaka gufata Kongo, bashaka kugira nte urumva. Urabizi yuko Kongo yahora ifatwa amezi 8 amezi 9 bikaba biraheze. Uyu munsi novuga yuko ibintu bitagenze nk'uko byahora bigenda. Hanyuma ukurikiranye politike y'akarere, abahora bakora ibyo bintu uyu munsi nimba bariko barafatirwa ibihano, urabyumva, bakababwira ati mwebwe ntitubemera muri njyajya muri njyamirizi muri babi mukora ibibi. Aho onye no kubwira yuko harimo politike ya Evariste Ndayishimiye, urabyumva. So rero nukuvuga ngo hari ibintu byinshi umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye yakoze, na cyane cyane umutekano mu karere. Icyo kintu cyo guteza ugwaruka imbere, amastade twayivuze gisirikare hari ikindi kintu ubumwe banzureke hari ukuntu abarundi banzureke gato. Nagira ndakubwire ikintu kimwe, ndabibutse ko abantu benshi bujya baba bashaka gufata Evariste Ndayishimiye nk'uko bofata Kagame, nk'uko bofata Museveni, nk'uko bofata abandi ba president. Evariste Ndayishimiye aratandukanye nawe, ndakubwira impamvu. Evariste Ndayishimiye ni umuperezida yavuye mu matora, hama atogwa n'umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi. Hama uwo mugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi wari ufise ibikorwa watanguranye ku gihe cy'umuhisi Petero Nkurunziza, urabyumva. So rero ntabwo ari umukuru w'igihugu yaje kubanza kuvuga ngo ibyo uyu yakoze ngo nibije ku ruhande ngo jewe ntangure gwanje. Kuko n'umukuru w'igihugu yavuye mu mugambwe n'ubundi wari waduhaye Petero Nkurunziza kabisa. Sinzi nimba icyo kintu ucumva. Ndacumva cyane. So nukuvuga ko kimwe mu bikorwa ategerezwa kubandaniriza aho Petero Nkurunziza yarageze. Tureke ibyo onye twavuze. Kuvura abana ku buntu cyane ababyeyi bibaruka ku buntu byarahagaze. Abana ntiyaje ngo acabikura mu mashure ku buntu byarahagaze. Primaire byarahagaze. Oya ntibyahagaze. So bisigura yuko yaraje
iyo aba ari umuntu tuvuga ngo n'uwundi muntu w'umuperezida wundi aje avuye hanze yari kuza akavuga ati jewe sinkorera ku migambi ya Nkurunziza kubera yuko jewe ivyiyumviro byiwe n'ivy'iwanje biratandukanye, urabyumva. Ariko kubera yuko Nkurunziza twari twamuhawe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD, ni ukuvuga Nkurunziza imigambi yazanye yari ya CNDD FDD. Hama rero ndayishimiye twamuhawe nande na CNDD FDD, imigambi akorera igihugu ni ya CNDD FDD. Ni ukuvuga rero ibyo Nkurunziza batarahejeje, Evariste afise umukoro wa mbere cyangwa igikorwa cya mbere tegerezwa gukora nukugirane nugutangura guheza ibyo umutama mukuru atahejeje. Niyo mpamvu ubona yuko imwe mu migambi amabarabara atari yuzuye yabanjije kuyuzuza, urabyumva. Amavuriro atari bwahere Nkurunziza yasize atarahera, Evariste Ndayishimiye niwe yayahejeje, sibyo? Aho rero niho ucubona yuko abantu benshi ntibatahura, ntabwo CNDD FDD canke umukandida wayo yaduhaye hama akaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntabwo aza kuvuguruza ibyo uwamutanguriye yakoze, ahubwo araza no kuvuga muri make tutiriwe turaja kure, baruzuzanya kandi ijana ku ijana kabisa. Reka tugushimire cyane Abdul. Murakoze cyane, nanje ndabashimire. Ariko nsaba n'abantu bareze barakurikirana ama TV yacu, Emotion Talent, Kumugwa Media hariya, Kumugwa Media, Linkarden Aru, ibiganiro byiza tuzoza turabashikiriza ibintu byinshi cyane kabisa. Tugushimire, murakoze cyane kabisa.